Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric mu kiganiro ca Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora vyose yatuzigamye indwi yose turangije, tukaba twongeye gutangura indwi yindi amahoro. Turashimye kandi ko yongeye kuduha umwanya kugira ngo tugice tuvuze mu bwami bwayo. Imana yacu nishimwe. Rero turi kuri ijambo rivuga ngo gusengana umutima uhuye. Muri ino ndwi tuzoganira kuri aya majambo n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bazoyavuga ko n'amajambo dusanga mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 14. Atubarira ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Imana yacu ishimwe cyane. Aha n'igihe Yesu Kristo yari amaze kuduga mu ijuru, hamaca abwira abigishwa biwe n'intumwa n'abandi benshi bamukurikira. Aha bari abantu bashika 120, harimo n'abagore bavuze muri kino gice. Bariko barasenga rero biteze ico Kristo yabasezeraniye. Yesu yari yababwiye ngo mugende i Yerusalemu murinde ico Data yabasezeraniye. Haleluya. Ico nico Data yari yarasezeranye, ni mpwemu yera, n'umwitsa adushoboza kugira ngo dushobore gushingira intahe Kristo. Ni mpwemu yera azigama agakiza kacu, ni mpwemu yera adushoboza kuvuga ivya Kristo. Imana yacu nishimwe cyane. Rero turabona ngo abo bose, ni kuvuga bose, bariko barasenga bahuje umutima n'inama, basenga badahumeka, bahurije umutima ku kintu kimwe cyo gusenga, bagavye biteze. Haleluya. Bari biteze mpwemu yera. Imana yacu nishimwe. Rero tubona aba ngo bose basenga badahumeka, bahuje umutima n'inama. Rero iki kintu cyo gusengana umutima uhuye ni ikintu gikomeye cyane mu ishengero ry'uno munsi. Ariko kandi ico kintu carabuze. Abantu baraba mu rusengero basengera hamwe ariko badahuza, bafise ivyo bapfa, hanyuma baguma biteze inyishu y'ivyo basengera, bakarindira bagahebura, bakibaza ati mbega none Imana dusenga kwitatwishura, mbega ko twaba imbere y'Imana twisonzeje tuyiririra, kubera iki tutishurwa? Imana nidufashe cyane. Ni ukudatahurira ijambo ryo gusengana umutima uhuye. Ntabwo vyari bikwiye kuba ari vyiza iyo abantu bahurira mu rusengero rumwe bakaba babayeho mu buryo bw'uterano dukokora, bakaba babayeho batumvikana, bakaba babayeho bakritika amakritike, bakaba babayeho umwe icavuze undi agipinga, bakaba babayeho mu buzima bwo gutemerana. Imana nidufashe. Iyo abantu babayeho muri ubwo buryo, bakaba mu rusengero bose basenga Imana kandi badahuza, ntabwo mpwemu yera yururuka ngo abane nabo, ntabwo mpwemu yera aza akabana nabo, kuko mpwemu yera ntabwo aba mu kajagari. Imana yacu nidufashe cyane. Mpwemu yera aba ahantu hari urukundo, mpwemu yera aba ahantu hari kumvikana, mpwemu yera aba ahantu hari gufashanya, mpwemu yera aba ahantu hari kwitanaho. Aho niho Imana iza, kuko Imana n'urukundo. Imana yacu n'urukundo, ishaka ko haba kumvikana no guhuza. Aba bantu bari bakoranye ishengero basenga bahuje umutima n'inama, hanyuma harageze igihe ngo mpwemu yera araza, kandi abaza ko bamaze kuzura mpwemu yera
baciye bagira ubushobozi bwo gusohoka bagenda gushingira intahe Kristo, batangura kuvuga ivyo Yesu Kristo yakoze akiri muri bo. Hanyuma Yesu arabashoboza abana nabo. Imana yacu nishimwe cyane. Rero bene data bakundwa b'Imana, turakwiye kubaho mu ubuzima bw'ukumvikana, ubuzima bwo guhuza. Reka turande majambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 akarongo ka 23 n'24. Havuga ngo niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupfa na mugenzawe, usiga ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, uheze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Imana yacu nishimwe. Aya ni amajambo rero tubonye Yesu Kristo yavuze abwira abigishwa, ababwira ariko arabategura mu ntumwa ziwe, ariko azitegura ababwira ati niwagenda gushikana ishikanwa, niwagenda gusenga, niwagenda kugira ico ubwira Imana, ukibuka ko hari ico upfa na mugenzawe, banza usubire inyuma ugende witature na mugenzawe, ugende wumvikane na mugenzawe. Hanyuma mumaze kumvikana, mumaze kwikiranura, ivyabatandukanya vyavuyeho, mwasenze mwasavye imbabazi, hanyuma uca ugaruka ugende imbere y'Imana ushikana ishikanwa ryawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Abantu no munsi baraba mu rusengero bafise ibintu vyababoshe, bahekenyereye imisaya bagenzi babo, baraba mu rusengero bakaba mu makorare, bakaba mu bikorwa ndetse no mu bikorwa vy'Imana, bakavuga n'ubutumwa, ariko inzigo yarabanyoshe, bafise ivyo bapfa na bagenzi babo, bikanga ko bitatura, bakibaza yuko ugusenga kwabo Imana ikumva. Oya, haba namba, ubu uri kuruhira ubusa. Banza ugende witature na mugenzawe, ugende mubanze ivyo bibatandukanya mubikureho, hanyuma mugiranire ubumwe. Mumaze kugiranira ubumwe, hanyuma uca ugenda ushikana ishikanwa ryawe, uje imbere y'Imana, uyitazire, uyiririmbire, hanyuma uvuga ubutumwa, abantu bihane. Imana iri mwijuru izokunezerererwa, kuko nawe izobikubona ko amaraso ya Kristo, izobikubona ko ikimenyetso cayo, kuko uzoba wamaze kwitatura nawe umufitaniye ibibazo. Imana yacu idufashe cyane kandi dutahuze. Ni vyiza ko tuba mu ngoro y'Imana by'ukuri, atabo dufise ivyo dupfa. Nimba ari ico umupfa no mugenzawe, banza ugende mwiyuzuze, banza ugende mwitature. Mwene data, ntubu uri imbere y'Imana ufata umwanya wo gusenga, kandi ugafata umwanya ukabimva gusa, ugafukama, ugatarika ibiganza, ukabwira Imana ivyawe, ariko yakwihweza mu mutima, igasanga ari ufite inzigo, igasanga ari ufite upfa na bagenzi bawe. Banza ugende mwitature. Twabonye amajambo avuga ngo abo bose basenga bahuje umutima n'inama, bari bahuje imitima, muri bo bari bamaze kuzura, hanyuma mpwemu yera niho yaza. Haleluya. Nawe mwene data, ikintu ukeneye ukeneye mpwemu yera. Mpwemu yera gushoboza gutsinda icaha, mpwemu yera gushoboza kwihangana, mpwemu yera gushoboza kugira urukundo, mpwemu yera adushoboza byose, nawe adufasha kurinda agakiza twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguhezagire mwene data uri kumva amajambo. Ndakugira inama ngo nawe ugire umutima wo gusenga muhuje umutima na bene so, umutima wo kwihana, umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe, nawe muri wewe, kugira ngo muriko murasenga, iyo mukoranye musenga, muduza umutwaro, muduza amashimwe, Imana yo mwijuru ibumve. Imana ibahezagire kandi bagire neza bumvise amajambo. Ndizera yuko mugiye gutera intambwe, mugiye kuva aho mwari muri mukaja hanze mu gusenga muhuje umutima n'inama. Gusenga muhuje umutima n'inama bigira ikimazi gikomeye imbere y'Imana. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen.